ndabwirwa ngo genda uhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi, ndabwirwa ngo genda ufobore ibyafobetswe, ndabwirwa ngo genda ufobore ibyafobetswe ubifobore, ndabwirwa ati genda ugorore ibyagoretswe. By'ukuri hari ibintu byinshi bihishijwe amaso y'abantu benshi. Ibyo rero nibyo nabwiwe ngo nze mishure. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu ari mbese niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumve iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kuntera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Bene data ndabatahije mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo. Uyu kandi ni mwene so wo mu ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo ryinjirira mu masengero ya Pentecote. Iyi ni audio igira kabiri. Mwarumvise ijya ntahe ijya mirima na zijya nkota zurutse ziva mu ijuru. Mwarumvishe n'ubusobanuro bwajya amazi, ariko bijya nabiciye ku mayange kugira ngo mwumve imvahe n'injahe, nubwo ntavuze ingene Yesu yampamagaye akanyiyereka. Umwami w'abami Yesu Kristo naramubonye aranyiyereka. Iyo niyo yindi ntahe, n'iyindi ntahe ndende. Reka dukurikize ko iyindi ntahe kugira ngo ntuzobifate ibisanzwe. Aya ni amahirwe ya nyuma, kuko by'ukuri umwami Yesu Kristo mu kunyigisha Bibiliya ntacyo yisigarije. Nagiye ndibaza ati kuki abandi bo batagiye babihabwa uko? Icyo rero ni ikibazo nabajije, kandi inyishu yaco iriho, kandi no mu gihe cyo nawe cyo kwishurwa mu iyo nyishu kiriho. Tuzogenda tuvyumviriza. By'ukuri ntacyo Yesu Kristo atansobanuriye, ntacyo atansobanuriye mu byerekeye amadini, mu byerekeye ibi bintu abantu bavuga ngo beretswe. N'ibintu bikomeye. ni ukuvuga Yesu mw'iki gihe ashaka kugaragaza ukuri, kuko yarabonye ko abantu bamurondera. Mu bantu bamurondera abona ibizazane byabaye byinshi. Satani nk'uko yahereye kera akora, akaca abayobya akoresheje ubundi bwenge. Kandi iki ni igihe cyari mu nteguro y'Imana. Ntucite giturumbuka. Uzokumva n'uwundi ajya avuga ibihambaye, uzokumva n'uwundi ajya avuga ibindi. Kandi abo bantu Yesu Kristo mutanga bugingo arabafise. Abamwemereye bakemera kujana nawe, bakitandukanya n'ibizira, bakitandukanya n'ikintu cyose, abo barahari. Nicyo gihe rero Imana yateguye ngo ivuga ukuri
ikinyoma cya Satani kigaragare, kugira ngo bwa butumwa yerekwa Yohana yerekwa, arabyerekwa, yerekwa ishengero ngo mbona bacunguwe bari mu ijuru. Abo bacunguwe uraza kubisoma mu byahishuriwe Yohana, byahishuriwe Yohana 7, umanuke muri ya mirongo, uraza kubibona neza. Ngabona bacunguwe bo mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, no mu miryango yose. Ibi rero umwami Yesu Kristo ariko arashyira mu bantu hirya no hino mu gihugu, ntugire ngo bije giturumbuka. Nibyo nanjye ndiko ndavuga, ntugire ngo bije giturumbuka. Ariko hari imitima yinangiriye ikunda kuvuga gutwa, iyo nayo ishobora kuhaba ikavuga gutwa, ikicira kwiteka, kuko abantu imitima yabo ngiraboshwe, ntibazi gutandukanya inkwemu y'ukuri n'inkwemu y'ikinyoma. Inkwemu y'ukuri ivuze ntibamenya ko ari iy'ukuri, inkwemu y'ikinyoma ivuze ntibamenya ko ari iy'ikinyoma, kuko Satani hari umugambi yakoze muremure. Abantu barakwa kumva iby'Imana ishaka ko bumva. Abantu barabyakwa basigara bumva ibyo Satani ko ashaka ko bumva. Rero nshuti mugenzi, narabikubariye muri audio itangura. Hanyuma rero nagize nshya ndakomeza gusenga, naca niyambaza gusenga kenshi. Ndazi ko n'abantu banzi mu majwi ya no audio zobashikira bakavuga tuyu ni runaka, nabo barabizi. Kujya gusenga kwanje ntikwava ku bindi, kwava kukungene mbona ishengero ryibwira ko ririko riraja mu ijuru, kukungene abungere n'abapasiteri n'abavugabutumwa bibwira ko bariko baraja mu ijuru, ariko bariko baraja muri Gehenomu, bariko barigereza mu buribwe, bariko barajanwa mu busharire buhambaye. Ubwo busharire nibwo burake bw'Imana. Ubwo busharire buzobutewe n'ubwo buribwe bukomeye, buzobutewe n'umuriro n'inzoka na sikoropiyo, bizosesereza abantu bidahengeshanya. Sinovuga ngo zari ngo n'imbaraga zanje, birababaje ibintu byo gusenga bimwe ibanga, kuko abantu bahumanijwe bariko barasengera mu nkwemu ya gishetani, bibaza ko bariko barahamagara Imana, hakaca hitaba abadayimoni, ukugabitanya kukaca kugura mu ishengero, n'abakozi b'Imana batarafatwa neza. Iyo bagiye kuvuga ijambo ry'Imana bakaca bakorera mu nkwemu y'umusenzi yasenze, ariko hakitaba abadayimoni akaca akorera mu nkwemu ya kidayimoni, akaca yigisha ibitari byo. Kuki? Umusenzi yasenze, mugabo yasenze ariko izira imbere y'Uhoraho, ayo masengesho aca yitaba abadayimoni. Ibyo tuzobisigura, ibi bireze mu bicaniro, mu makorare, mu masengesho y'abakozi b'Imana, nivyo biriyo. Imana ije kubihindura bisha. Haragera igihe ndabazwa ikibazo ati, mbega kugumusenga utavuga bazobimenya gute? Utabivuze ngo bavyumve. Aho ndiyumvira
kuko byari by'ijambo ati Imana bintondekere. Haragera igihe ndasenga, ndakomeza ndasenga, niho rero naca mbona mu nzozi ndyamye, mbona uwuje azananye uburake afise inkoni yaka umuriro, inkoni irungurije yaka umuriro, kuryo k'umuntu yotsa icuma kikaza caka umuriro. Bene ico cuma nta mubiri, nta kintu coroshe kikinanira gutobekeranya. Ukwaza umuyaga uyihushe ikaca yakurubeya. Arazana n'uburake arankubita, naca nkwepera muri we kuko yari umuntu muremure, ariko narabonye ko yari inkwebuzo, ntiyashaka kunkubita, ahubwo Yesu yarankebuye yuko uburake bwiwe bushobora kumpagurukira. Ndabwirwa amajambo, ndapfukama ndasaba ikigongwe. Hanyuma rero ndanuma ndemera ati ubu rero nzobivuga, nkaca ngenda mu bicaniro nkaca mvuga gace. N'ibintu kandi nanje sifata umwanya wo kubisengera, kubera n'ibintu muzovyumva, kubera abantu bugawe mu buryo bw'inkwemu ntibabitahura. Satani acaza akabibakuramo akabibakoropamwo, bashaka ubutumwa bwiza muzoja mw'ijuru, turi mu rugendo, nimukomeze, Imana igira neza, Imana ni rukundo. Ibyo nivyo bashaka gusa, bashaka ibintu vyururutse ibikomere biri mu mitima yabo, ntibashaka ibintu bivura ibikomere bikaberekana inkomoko z'ibyo bikomere kugira ngo bahagarare ntibasubire gukomereka. Niko rero byabagendeye. Nkaca rero mvuga ati nabuvuze birarangiye. Ariko umunsi umwe mbona nje gucirirwa kw'iteka, mbona uwuje afise igitabo, afise uburake bwinshi, arambwira ati wewe naguhaye ibintu byanje byinshi, ndaguha imitahe myinshi, none rero uriko urampombya, none rero uwe wampombeje ibintu byinshi, arashwanira, aramarura ibintu byinshi. Nanje mu mutima tuyu muntu jewe naciye ndavyiyumvira mu mubiri, kuko hari mu nzozi, ariko ico wiyumviriye nico Imana iba yashatse kugira ngo ize kugusobanurira. Niwagira inzozi ntubaze, Imana izoba yashatse kutabaza. Niwagira inzozi ukabaza, Imana izoba yashatse kubaza. Rero ikirema ijambo muri njewe kugira irihagurukireko, navuga ati none aya mahera uyu muntu yampereye he, twahwaniye he, kuko yaza mu bwiza bukomeye. Arambwira rero ntaraho mbona ambwirwa ngo ngira ndagufute mu gitabo cy'ubugingo. Bene da, nyambara umunsi nabonye mubi w'inzozi nuwo, nyambara umunsi nabonye mubi w'inzozi nuwo, bagiye kuvuta mu gitabo cy'ubugingo. Ndiheba ndavuga ati none kweri sindi ku Mana, abantu barankana, Satani we birarushirije. Ndumva umubabaro muri jewe urasendanishije, ca ndapfukama ndasaba Imana ikigongwe vy'ukuri bivuye mu mutima. Imana irabibona, baca barahagarika. Nyambara ibihe bibi, nyambara ibihe bibi nabonye mu buzima
Imana yacishije muri byinshi, nyambara ibihe bibi nabonye n'uwo munsi bene abantu bazorira, bazokogwa n'isoni. Izi soni tuvuga si izi soni umuntu akubonye mu bintu ucumaramara, iyo waguye mu ikosa ucumaramara, nagira nkoko n'isoni. Nico gituma nanje nzovuga byose naciye ku ruhande, kuko umwami yanyemereye iminite ubudahangarwa, maze gusaba ico kigongo. Beneda ntibazohagarara imbere, bazocika ubwoba gusa, bizoba biteye ubwoba, baca barareka. Maze gurekwa gufutwa mu ico gitabo c'ubugingo, ndasobanurirwa amafaranga nahawe yariyo, muzobisoma. Abahawe amataranto, umwe ahabwa 5, uwundi 1, uwundi 2. Ndabisobanurirwa ti nubwo babisobanura ubutariko benshi, si amafaranga, kuko ibyo bahawe bisumbya agaciro ifeza n'inzahabu, kuko bishikana abantu mu bugingo budashira, bikiza abantu uburake bw'Imana, bugakiza abantu amayeri ya Satani. Ndabisobanurirwa byinshi cyane, mvuye mu nzozi. Bya mbere nk'inzozi nigeze kugira, ndagira iyerekwa. Abazoba bariho bazovyumva, kuko hari ivy'Imana igiye gukora mu gihugu c'u Burundi. Inkota igiye kumanuka, kandi ni bake bazosigara. Hariho na benshi bibwiye ngo n'abanyamasezerano, by'ukuri Imana yari yabahamagara abanyamasezerano, ariko barataye amasezerano. Hari nabo yari yaratoye n'abahanuzi imbere, baragenda baravuga, barazunguruka mu gihugu, ariko bwa bwenge bwa Satani burabahagurukira. Ubu bavuye mu by'amasezerano, nabonye n'inkota ije izobahitana. Bazotangara mu bandi, barire mu bandi, basigara bavuga ngo databuja, ngo vyari ibi. Barataye umurongo w'Imana, ntibabimenya kubw'amayeri ya Satani. Bakomeje kwitwa abanyamasezerano, ariko barisha amasezerano. Benshi bagiye gupfira. Muri naravyeretswe, naravyumvishe, narabihanuye. Iryo ni jambo Imana yavuze, turiko turasenga, kandi nanje yabivuze, nabihamije, nabibwiye abantu ko abantu bataye amasezerano ab'Imana yori yokoresheje muri Isirayeli ya kabiri, bayitaye basubira mw'isi kubw'amayeri, baranka kumva. Batewe n'ubukene, batewe n'inzara, batewe n'uruvugo, batewe n'ibintu bitandukanye. Ibyo Satani arabisendanisha, bica bikoranya n'umuriro w'Imana yamanuye mu gihugu, kugira ngo abantu bavugutigwe. Ibyo birananira kwihangana, baca basubira inyuma. Abandi nabo baca bafatwa n'inkwemu z'ikinyoma zitari iz'ukuri, batangura Satani abatenga ikorosi mu buryo butandukanye. Umuntu wese subira ku mavi, usenga Imana, wibaze ati data, by'ukuri ndacari mu isezerano, kandi ntusenga y'amareshwa, ubanze wishishitire, watura ibyaha byawe, n'icyo utazi wature. Usenge n'amasengesho yo kwihumanuza, kuko hari ibyo mwariye Imana iraraka, hari ibyo mwanyoye muti isezerano, hari n'ibyo Imana yashaka ko muvamwo, mubikomerezamwo. Yari yarabandikiye ko muzogishika mu ico gihugu. Nimwumvira abantu zoravuga ibintu muranka kuvyakira, mutife mwitwaje ngo natwe Imana ivuga
iravugana natwe, Imana natwe iratwiyereka, turahanura mwanka kumvira abo bahanuzi. Ico nico catumye Imana ibafuta, ariko haracaraho agahenge gato ko kwisubirako, kuko iyi nkota ntawe uzosimba wotareka ikimenyetso c'Imana. Imana idutabare. Ndimwe iyo yerekwa, iryo yerekwa nigeze kugira, hari iyerekwa naryo nyene risa naryo niryo nariko ndavuga. Sinari gukiriza ukuboko, sinari gukiriza ukuguru, yo mvuye mw'iryo yerekwa nyene nagira mfutwemwo, sanga ryari yerekwa, ca ndapfukama ndongera nsaba ikigongwe Imana. Ryasa niryo yerekwa, nariko nderekwa ibintu bikomeye, imbaraga ziranshirana mw'iryo yindi yerekwa. Imana imaze kungarukana mu mubiri, sinarishoboye kuvyura ukuguru, ndumva umubiri wose wabaye pararize, nashoboye kuvyura n'umutwe kuko narumva ko narushe rwose. Ndashaka guhindukiza biranka, ndatura ukuguru biranka, ariko uko amasaha agenda, uko iminota yagenda yisunika, niko numva bigenda bigira nyene bimvamwo, numva nyene ndagarutse mu mubiri neza. Rero bene data, mu nyuma rero y'ivyo niho rero naca mbwirwa amajambo akomeye, ndahabwa ibintu, ndabwirwa ngo genda muvyumvirize neza, ndabwirwa ngo genda uhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi. Ndabwirwa ngo genda uhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi. Ndabwirwa ngo genda ufobore ivyafobetswe. Ndabwirwa ngo genda ufobore ivyafobetswe, ubifobore. Ndabwirwa ati genda ugorore ivyagoretswe. Vy'ukuri hari ibintu vyinshi bihishijwe amaso y'abantu benshi. Ivyo rero nivyo nabwiwe ngo nze mishure. Vy'ukuri hari ivyafobetswe, ivy'ukuri vyarafobetswe, ikinyoma gifata ijambo, ivy'ukuri birafobekwa. Nanje ntavyo narinzi, nuko nagiriwe n'ubuntu n'Umwami Imana Yesu Kristo, mwagazi w'intama, mutanga bugingo, umwami w'abami. Vy'ukuri hari ibintu vyagoretswe, ndabwira ati genda ugorora ivyagoretswe. Hari ivyo abantu bagoretse, barabigoreka, bagoreka ukuri. Hariho abakugoretse, ariko ivyo byose bigakorana n'inkwemu ya Satani n'abasataniste bari mw'ishengero. Sindiko ndavuga amashengero yo hanze, mwavyumvishe ko ndi umwe wo mw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ryinjirira mu mashengero ya Pentekote. Ivyo byose Yesu yagenda arabinyereka, aranyereka ingene Satani yahinduye abantu bariko barakorera mu nkwema ya gishetani, bakaca bagoreka amajambo y'Imana, bakaronka umuriro uvuye ikuzimu, bakigishiriza mu bushobozi bw'ikuzimu. Ivyo byose Yesu agiye kubifobora, agiye kubifobora. Ndamubera akanwa, narabimwemereye, nawe arabizi, kandi ntakekeranya, kuko ntawe uriho umuhenda ngo uhende nk'umutima umuntu ngo umwemerere utamwemereye. Urashobora kuvyiyumvamwo ngo nzobikora, kandi vy'ukuri ukavyiyumvamwo, ariko isaha igeze ntubikore. Ariko Yesu wenyene arabizi ko ndavyiyumvamwo, kandi
azomuha ubushobozi bwo kubikora. Rero Satani arenze uko kiremwa muntu amwiyumvira. Satani arenze uko abantu bamwiyumvira. Ni umunyabushobozi. Abantu bararirimba indirimbo ariko ntibabimenye. Bakaririmba indirimbo bikantera agahinda, bakaririmba indirimbo bikantera agahinda, ariko ntibamenye uwo bagwana nawe. Ni umunyabwenge kurusha abanyabwenge bariho ngaha mw'isi. Umviriza mwene data, senga. Usenge gute ko byacanganye? Inkwemu ihimiriza abantu gusenga iragwiriye, kuko bazi yuko babahumanije. Nimwaja mu byumba mugasenga, mugafata iminsi mwiyiriza, si Imana iza kwitaba, haza kwitaba ubushobozi bw'ikuzimu. Muce mubatizwa, mubatizwe mu nkwemu ya Satani, muvugishwe n'abadayimoni. Ngo senga kugira Imana iguha ijambo, kuko babazi ko baguhumanije. Uragenda ugasenga, uzoronka ubushobozi buvuye ikuzimu, uvuga uca ugoreka ijambo ry'Imana. Abantu bace bavyemera ngo ni ijambo ry'Imana ryahishuwe. Yesu Kristo aravyitegereza ari muri nkwemu, arabona abantu bazokora bibwira yuko bariko barakorera Imana, hanyuma ico gihe kigeze basange si Imana bakoreye, bavuga ngo Mwami ntitwavugishwa mu izina ryawe. Nibwo bwenge buriko burakora bene data. Imana idufashe, idutabare, idufashe cyane. Banza wumviriza no audio, kuko ubuntu bw'Imana n'imbabazi buracyabariko nk'uko bwari buturiko cya gihe tutari bwayimenye. Ariko haragowe umuntu uw'inkota igiye kumanuka ntiyumve ibi ntabwo ndiko ndabicisha, hari cemeza ko bizoshikira benshi. Kandi nakubwiye yuko incamake naho uza kubyumva ko menga mu mutima wavyumvise. Iyi ni incamake, ibi ni ibintu ngenda ndayembeka mu kuvuga. Imana idutabare, idufashe, idutabare cyane, kuko ubwenge bw'abadayimoni burakomeye kandi Satani arengeye. Uko abantu biyumvira, abantu bakihenda mu mitima ngo turiko turaja mu ijuru, ariko ubuntu bw'Imana buje kubihindura bisha. Haleluya. Abantu bakaririmba indirimbo z'urugendo ruja mu ijuru. Satani nawe ati nimuririmbe kizima murabanje, afise ubwenge butandukanye. Satani afise ubwenge bukomeye ku buryo mwene data, umviriza rino jambo ngiye gusozererako. Umwami Yesu Kristo yambariye n'ibintu bitangaje, kandi naryo ndaza kurivuga mu buryo ntuze kuvuga ngo ndabyimbitse, ni mu buryo bw'incamake. Satani afise ubushobozi n'imbaraga bwo guhindura umuntu akumva ko ariko arakorera Imana kandi ariko arakorera Satani. N'iki gihe ngo niko bimeze. Satani afise ubushobozi bwo guhindura umuntu akavugishwa mu ndimi, akerekwa, agahanura, kandi azi ko biva ku Mana ariko biva ikuzimu. Ariko Yesu yambwiye ibimenyetso uwo muntu ashobora kumumenyerako n'ico cyigisho, ingene umuntu akimenya. Jewe
si kwishyira hejuru, yarabingabiye. Uvuga ikinyoma, uhagurutse kuvuga ikinyoma utaranavuga, hari n'igihe uza kubivuga, nabibonye kera. Imana idufashe cyane kuko yasiguriye byinshi. Rero ngo buno bushobozi bwa Satani, kuko azi neza ko butsindwa n'uburimo mpwemu yera, yaciye asuka ikintu mu isi kugira ngo abantu babige, babinwe, babyambare, babijyane mu mazu yabo, kugira ngo mpwemu yera azabure ahaja. Icyo nicyo kintu yakoze, acabona ingene yinjira mu ishengero. Imana idufashe, kuko narabwiye abantu bivanye n'ijuru rwa Yesu yari yabampaye, bibacanga mu mitima. Ndababwira ati mbega mwari mubizi yuko umuntu yatura ibyaha azoja mu muriro? Mwene duhumvirize neza, uhumvirize neza, kuko abantu basiga bumva ibyo Satani kashaka ko bumva. Uhumvirize neza, wongere wiyumvire gatatu, wiyumvire. Ndabibabwira bivanye n'ico Imana yari yarambariye. Ugomye ibi bintu Satani yasutse ngaha mu isi kugira ngo ubushobozi ntibumanuke, babake n'ubushobozi bwo gutahura ijambo ry'Imana no gutahura inkwemu z'ikinyoma ziriko zirakora, abantu bakavugisha ikinyoma, indimi zikavugwa ngo ame, amasezerano ngo ame, kandi benshi yarabasohoyeho. Mwibwira ngo ni Imana ibishuye, atari Imana ibishuye, mwishuwe n'ubwenge bwa Satani. Aricyo batari bazi abantu, bari bazi ngo Satani ngo ntasohoze ibintu. Nicyo gituma yugaranye abantu benshi mw'aya madini. Ntiwagenda kumubwira ijambo ry'Imana, oyaye, ntiwamubwira ati kuri menshi ni kizira, ntiwamubwira ngo kura amahereni ni kizira, ntiwamubwira ngo reka kwiyambiza ni kizira, ntiwamubwira ngo nireka kwambara ipantaro ni kizira, ntiwamubwira ngo reka kugenda uku ngo ni kizira. Aca kubitiza umutima ingene yarose inzozi zigasohora, aca kubitiza umutima ingene bamuhanuriye bakamuvugishwa ko bigasohora, aca kubitiza umutima ingene yahanuriwe inzu igasohora, aca kubitiza umutima ingene yahanuriwe viza igasohoka, aca kubitiza umutima ingene yabwiwe inzu nziza ikabaho, aca kubitiza umutima ingene yabwiwe akazi gakomeye akakaronka. Ibyo wari kuramubwira cabicamwe umurongo, ati ibyo sivyo, Imana ngira aba mu mutima ngo ntiraba ibyo. Wewe ibyo uri kuravuga, ibyo ni iby'ubunyedini. Jewe Imana turavugana, ushima aha bari karibwira mu mutima, atushima yarambwiye ibi birasohora, irambwira umugabo ndamuronka, irambwira ibi inkumi ndayironka, imbwira n'ibi ndabironka. Aha niho ubwenge bwururuka buva mu ijuru, niho buri. Aha niho Satani yabazirikiye, no mu ishengero yaraje abazirika, uko arabazirika bibwira ngo ni Imana yabishuye, bibwira ngo ni Imana yabishuye. Ariko Yesu aje kubihindura bisha, aje kubihindura bisha. Nuzogenda kumushira ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana, ariko byose Yesu yarabitondetse. Umubwiriza ategerezwa gutondeka ibyo mu rugo iwe, ni ukuvuga nta butumwa bwiza, nta kanguro rizohaguruka mu Burundi hakiri abagore bambara amapantaro, hakiri abagore bambara amameshi,
hakira abakobwa uko, hakira ubusambanyi, hakira abagabo bagenda uko, hakira abagore bikoza turiya, hakira abagabo bikoza turiya na turiya, hakira amapoketi, hakira inyimosho zituka Imana, hakira ibitambaro bigenda bituka Imana, byinshi. Umubwiriza ngategereza gutunganya ibyo mu rugo rwiwe, nta mini ntaki oya, umubwiriza ategereza gutunganya ibyo mu rugo rwiwe. We wambare menshi, amaheri ya Satani yagutwariyeyo, ngo baguhanuriye inzu urayibona, baguhanuriye viza urayibona, baguhanuriye inzu urayibona, bakubwiye biriya na biriya, nawe biraza mu nzozi urabibona, byinshi byagiye bigusohoraho. Webwira ngo ni Imana, Imana iraje, kiretse ya mitima ya yindi imwe iri mutamenya. Yesu ntayobegwa, arabona ati naka wewe vroma, wewe ndabona menshi uzozikura, we Satani ntarakuboha rwose, uzobohoka. Hariho ababoshwe rwose, ibyo tuzobigarukako, iryo yerekwa naritwayemwo, batopfa bahindutse, abo bagiye guhindirwa hanze. Imana idufashe. Ndababwira ati rero, burya hariho abantu naho batura, naho batanga ikigira 10, naho imperezo bazitanga, naho byose babikora neza, ntibacererwa no muri korale, byose babikora neza, baratura kandi byose ikibashikiye bashiraho. Tariko abo bantu ntibazobona ubwami bw'Imana. Mbona abantu uti iryo ni ivangirwa, mbona barakanye ati yo waravangiwe vrema, kuko nta muntu kwatura ibyaha, Imana irabivuga, ibigira 10, ibikorwa byiza, iby'urukundo, kudacererwa mu miga muri korale, ivyo Imana irabivuga. None rero uyu muntu aravangiwe, ariko ijambo wahawe n'umwami si iryo bawiyumviriye, kandi uriko urarisigura, si wowe uriko urarisigura. Uyaye nja ndabaha akarorero, baca baravyumva, barajonjokegwa, ti none tubaye abandi dukora iki? Jambo ry'Imana rigize ubushobozi. Barabaza ati none dukora iki? Petero arababwira ati nimwihane. Abantu barataye agakiza, bazi ko bari mu gakiza. Ndakubwire hari n'ivy'ikimazi bisumba ivyo. Abantu barapfiriye mu nyandiko ziri muri Bibiliya, ariko Satani nababwiye ko afise ubwenge. Uragenda kwatura, ariko warahumanijwe. Guhumana bitandukanye n'icyaha. Shora kuba mu bikorwa warahumanye, kiretse bya byaha bibiri bihumanye, gusesa amaraso no gusambana. Ariko hari ubundi buhumane bwaje, ubu buhumane bwatumye Abisirayeli basubira mu byaha. Nibwo Satani yasutse mu isi, abantu baragenda bakatura ngo Imana iranyemera, ngo nabyatuye, akagira amahoro yo mu mutima, menga bica biba nka bya bindi Daniyeli yerekwa, ariko ntibiraba, ngasezerana nabo, ngisezerano ry'amahoro, ngariko rimara igihe gito. Namwe iryo ni isezerano rya Satani ry'ubwenge, kuko yazanye ibizira arasuka mu isi. Murajya ko murajya, muranwa, ubugingo bwanyu burahinduka mu bibizira imbere y'Imana. Handitswe ngo inkwemu yacu n'ubugingo bwacu n'imibiri yacu bize bisangwa bitagira agasembwa. Ariko abantu bihumanishirije mu byo kurya, mu byo kunywa,
mu byo kwambara, mu byo kwisiga, mu byo kwimwesha, ibintu bicuka Imana, ibintu bizaruhisha ry'Imana. Maraso ya Yesu akaba ariyo yitambika. Imana ibwira Abisirayeli, mwumvirize Imana ngene imeze, iri juste. Iyo bakubwira ngo Imana iragororotse, ntuzugira ngo nikora icyaha nyine, ariko nibakubwira ngo Imana iragororotse, bazoba bakubwiye ati Imana ntirenganya, naho mwoba muzinanye ukagwa mu ikosa wariguyemo, nta kamwana wa mama, aninye n'ubutungane. Il est juste, mu gifaransa niho bivuga neza, il est juste. Ikintu kiri juste ni ikintu nyene kigoroye, nta kubogama. Ni nk'uko wowe Imana yo guha ubumana ari umwana wawe ukunda akagwa mu ikosa ryo kumwica, uri nk'umwami. Kera niho abami bicana, uguye mu ikosa bakakwica. Iyo uguye mu ikosa ati rikosa yaguyemo rimucira ugwa gupfa, kandi n'umwana wawe niwe yagusubiriye ku ngoma, ubigira gute? Ukaca uvuga ati naho ndamukunda yaguye mu ikosa mwice. Imana iragororotse, ntuzogwa mu ikosa ngo wavuze ubutumwa bwinshi, ngo wabwiye abantu benshi ubutumwa, abadayimoni bakaca bakunaniza mu kanyuma. Yavuze ngo nzoraba iherezo, sinzoraba amatangura, kuko Imana irazi ahatari inkwemo yera nta butsinzi bubaho. Abantu rero barasinziririye mu byo kugenda kwatura ibyaha ng'Imana imbabarire, barahumanye. Abantu barasinziriye mu bikorwa muri korari, barasinziriye mu byo kuza. Ibyo byose Imana irabyemera, kandi utabikoze ijuru ntuzoribona, ariko bikore warahumanuwe, warasenze Imana utari gihumane, uriko urakora ibizira atabyuzi. Yesu yarabyitegereje aca aravuga ati mviraho mwankora biziramo. Rero bene data, nivyo rero ubwenge bwa Satani bwarasutswe, ariko murumva ko Imana iriko irabuhishura, murumva ko Imana iriko irabivuga. Umwe wese ashire umutima ku gihe, umwe wese asenge. Rero hasi nakubwiye ko izari incamake, sindinjira no mu buhanuzi. N'ubuhanuzi nzogenda mvuga, ntuzogire ngo nabyimbitse ngo nabivuze ku buryo buhagije. N'incamake, bintu by'Imana ni birebire, n'incamake. Nuko rero ndabashimiye, nongere shima abantu bazogenda babisakaza kuri YouTube, bakabisakaza mu magroupe. Imana ibahezagire, mubyumvirize, musenge, kuko ari cyo gihe, iki ni cyo gihe. Kuko muri audio ikurikira ndaza kubabwira ibyo nabonye muri cya gihe. Nabona ndiko ndazunguruka, nkabona muri kigwa n'inyenyeri, nkabona iyo nje ukwezi kukankurikira, nkabona inyenyeri zigenda zinkurikira zimurikira. Ariko umurango nkabona iyo ngiye izuba niyo rija n'ahari umwijima hakaca hatamuruka, hari urupfungu rukavaho. Ivyo byose muca muza kuvyumviriza mw'audio igira gatatu, biraza gutuma mwiyumvira, mwumva neza ko ivy'Imana yagabiye gukora ku gihugu cy'u Burundi vyegereje, kandi yarambwiye tibiri hafi, biraje. Haguruka ugenda uvuge yuko umugororotsi agiye kumererwa neza, kandi k'umunyabyaha agiye gupfa, k'umunyabyaha agiye gupfa byihuse. Imana idufashe, idutabare cyane. ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire.
ndayakunda